igihugu cyacu cy'u Burundi umaze kusohoka ukaja mu mahanga niho ubona itunga canke uburyo Burundi ari igihugu cyiza cyane nogira uko mvuga turetse ibintu by'amabuilding maremare canke novuga ibindi igihugu cyacu nukuri ko Imana sinokubesha usohotse niho uguruka amaso ukabona ati wow twarahezagiwe ku buryo ntobivuga ariko ntacyo tubona dufate gusa ikintu gitoyi cyane nk'akaroro ibifungurwa nta hantu namwe uzoshobora guhura n'ibifungwa biryoshye mu Burundi binaturel kandi ikarorero ivoka ndaguha akaroro ivoka gusa ivoka ngahandi uronka ivoka atari voka kubera ni ivoka riba ridahiye neza ariko urarirya kamera nk'irituragurika ukuvuga naho nyene rizimvye cyane ukuvuga ivoka rimwe namendarabu no munsi amavoka abiri agurishwa 7,000 vyo ngani 35,000 y'amarundi des avocats imagine kandi ribishe umurundi atogura ngo ajye n'akarorero gusa ni ukuvuga Uburundi hamwe bwo buvuga gusa ati biteho gusa amavoka bayashore hanze yoba source de revenu iteye ubwoba nagiye gutangura gutahura byo uvuga ngo Burundi ni Edeni ibiki n'ibiki ofete ni Edeni koko kuko Burundi Imana yabuhaye novuga ibintu byinshi byiza abantu batazi nako mvuga icifungurwa dufatiye kote y'ifungurwa zirimwa ifungurwa novuga byo dutunga inka nk'ahandi kugira ngo inyama y'inka n'ikibazo novuga inka ukaraba inkoko ukaraba amafi le fait que amafi yacu afise akanovera kadasanzwe ibyo byose ni ibintu umuntu naho igihugu kumbure kitogira ico gikoze ariko umuntu arashobora kwiyumvira eske none ibi bintu nokora iki kugira ngo nshobore kubigwiza nshobore urabona hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kurondera amasoko après yuko kuko urinze uvuga ati reka ndime canke norore ngirente hama apana kurima ivyo kurya gusa canke korora ivyo kurya gusa umuntu afise image nini yo kurondera amasoko y'ivyo bifungwa hanze canke kurondera des clients babisange Burundi kuko baba bazi neza ko atandusha kubikura deja ico coba cyo kwinjiriza no personnellement umuntu ariko arabikora ariko n'igihugu cyongukira cyane. 2 ikindi gikomeye dufise n'abantu turese abantu benshi mu Burundi uvuga abantu benshi bari batakazi abantu benshi bariho juste batafise orwana igihugu ntigifise novuga integuro nziza yo orienta abantu mu byo bakora no kuvuga hatizo kuba ari politiki yerekeza abantu mu byo bakora agategura leta ikabise programme yo gutegura novuga des projets hama ikongera igafasha abantu kugira ngo boroherwe kurangura imigambi itandukanye nk'akarorero kote uburimyi nitwaye dukwiye kurimisha amasuka nitwaye dukwiye juste gukora utuntu turi personnel fare ko haba imigambi minini ya leta ituma haba umwimbu udasanzwe hakaba ari ahantu tutashobora kubaka amazu hakaba destine kurimwa n'ibiki ikibazo cy'inzara canke kurima ibyo tujya gusa ni ikintu kitaba gikwiriye ko umuntu akwiye kurima ibintu bisohoka hama
amahera akinjira ari menshi ni kuvuga kungukira abasanzwe bakora izo projet ndetse n'igihugu en general. Deja abantu umuntu akwiye kubabona nk'itunga. Natanguye ku mfungurwa ndavuga ku cy'abantu kumbura yo kuriyumvira mu yindi sense umenga abantu n'ingorane umengo babaye benshi haca habura uko babaho, ariko sivyo, ahubwo babaye benshi ko kubera ko abazungu bafata impunzi bagafata deja abanyeshuri canke bakarokiritare international abantu baza gukora, no kubera badafise abantu bafise population ishaje itagize ko twe dufise abantu bakiri bato bafise ingufu zo gukora. Deja urumva ryatezwa kuba ari itunga rikomeye mu gihugu. Kindi naco kindi novuga ari côté touristique, le fait que dufise ikiyaga ciza, dufise imisozi myiza, dufise klima nziza. Mu Burundi bashaka kurara hanze umwaka wose utaba mu nzu nyene, akarora n'abana bo mw'ibarabara ntupfa uguma ubaho, ariko mu bihugu vyo hanze ushaka kurara hanze soit harashuha cyane soit hagakanya cyane. Umva turafise mu Burundi bisigura ko umuntu ashobora kurima umwaka wose, ariko abandi bafise amezi make yo kurima, bafise amezi make yo gushobora kororera hanze ahantu nyene kumugara juste kuko hari ibikoko udashobora kororera ahantu hatugaye bishobora gukanya cyangwa bigashobora cyane gaca bipfa, ariko twebwiye ngo abantu dufise. Urumva deja iyo ni itunga rikomeye, rufite yuko dufise climat ari favorable umwaka wose, tukaba dufise ibibanza vyiza bingana uko. Umva ko abantu baza kutugendera buba benshi, isifi gusa kugarantisa sécurité umuntu akiyumvira no kubaka aho baca kuvuga amabarabara n'amahoteli, nta kindi bategura nyene akemvita même si igihugu cyo kitafise amahera kubikora, ni juste kugira partenariat n'abafise ayo mahera bakaza bakabikora. Sinzi kuriyumvira Tanganyika n'ikiyaga ca mbere mwengo muri Afrika n'ambatari kw'isi yose kirekire uja mu majepfo, gifise amafi menshi atigera arobwa kubera amafi agira munsi. Sindiyumvira n'ubu no munsi ukuntu bakirobesha utwato duto duto, hari hakwiye kuza ivyato binini biroba amafi manini ahora agera hasaza agapfira mu kiyaga. Urumva deja ivy'ubutare ni ibintu novuga mbere vyoza mu nyuma, kuko ntabwo ari yo source de revenu nyamukuru, kuko ukurara nka Dubai ntabwo gitunzwe n'ibitoro. Uno munsi ikintu bashizemo ingufu kibinjiza amahera menshi ni ingenzi, kuvuga bategura ibibanza neza, sécurité, abantu bakiyumva nyene juste à l'aise baje kugenda Dubai, bagaca borosha gutanga amaviza abantu bakaza. Ingenzi ari nyinshi, ko ingenzi ko ziza zizana amahera kandi urumva zigakonsoma muri ico gihugu. Urumva ni ibintu umengo biroshe kumva, ibintu umengo biroshe gukora, ariko uri kuraraba leta ntavyo yumvira ko, ariko anatanda yuko umuntu haza abavyumva, abantu baye bakwiye kwicara ifare ko abantu umwe wese agira contribution yiwe ku ruhara rwiwe mu nyuma nabo baturongoye bakazoshikirwa. Rero muri rusange igikorwa uriko courage ni pensée nziza cyane yo gufasha abantu muri iyo sense, kuko na wewe ubirimwo uri kurabafasha uhigira byinshi, kandi urasanga mbere wagize connection nziza n'abantu batandukanye, wasanga ubwawe birakuguruye ku rundi rwego. Rero ni vyiza vraiment kwiyumvira ikintu nk'icyo, kuko urumva ntabwo wiyumvira ku giti cyawe, kandi urumva burya ushobora gusanga n'Imana igushaka kuba mu kintu nk'icyo, kuko abantu nasanze dufise des potentiels zitandukanye, gusa ugaca usanga umuntu ariko yifokaliza ku bintu
atari akwiye kuba arimo. Personnellement nanje ubwanje ndiko ndicara niyumvira eske jewe nkwiye kubandanya ivyo ndimo canke nkwiye kuraba exactement icyo Imana ishaka ko mbamwe, icyo Imana ishaka ko nkora, juste kugira ngo umuntu ntabeho juste kugira ngo abeho afungure agire ntajyame, ariko abeho juste kugira agire impact. Rero kote mindset niho ho gukorera na leadership mu bantu kugira ngo bamenye juste kugira culture yo kuba ba leader, apana gusa au niveau y'u Burundi à l'international uko babivuze. Vraiment tukagaragara tukaparticipa au niveau international, ntitwame tumva abantu ntibame babaho juste batazi ko igihugu cyacu kinabaho, kuko urumva kutabaho kwacu nuko kuntu nyene ataco dukora gishobora kugaragara kubera abantu basinziriye. Nayo kandi urumva n'ubuhombe bunini kandi bimaze igihe kirekire biruko. Ifo kwagira igikozo kugira ngo bihinduke ko abarundi turaciye ubwenge cyane, kandi ni n'abantu bakora cyane buryo kuragerageza kubaza iyo basohotse igihugu ukuntu babayeho. Rero harakwiye kugira igikozo.